Cameraman. Sawa. Hodi. Chizo. Uriko urya umwana? Nagira ngo nze rero. Vipi? Safi. Kamera itajya ku mafishe basi n'umusi numwe mwino misi kuri amashiyo menshi ari karaba. So gutema nakuviye man. Tuwaduha amahera make. Ngo Edriffa nawe tukabona upibiri Edriffa duha umuco wazo. Just nyene ko kuryo wabibonye basi wibaza ko byo bimeze nka gute ariko bwawe. Kuryo wabibonye wibaza ko byo bimeze gute. Oya twe dushaka kuduha itanduka. Amanota. Note. Kwangu amanota. Note. Kwangu amanota. Note. Kwangu Bakunzi ba Amanota Entertainment muraho mumeze bon. Kuri kamera muri kumwe na Tecno da promoter. Cameraman Jaden Smith alantucha. Uno musire twabazaniye ikintu gishasha rero ndabatera inkuru. Twabazaniye umuvumburo cyo bita umuvumburo. Ntimwari mumenyereye ku muvumburo, mwari mumenyereye ku bintu by'amanyitavyo. Are tugiye kuvumbura ndereye, tugiye kuvumbura umustar bitwa Jizo Bero. Twagi cameraman nyaruka. Utakufa kamera. Cameraman nyaruka. Hodi. Jizo. Cameraman. Sawa. Jizo ni hari. Ari he? Okay. Twagiye. Hodi. Jizo. Uriko urya umwana? Nagira ngo nze rero. Vipi? Safi. Cameraman iramubona. Murabibona rero tukumwe n'umustar bamwitwa Jizo. Murabibona cameraman mukamera neza ku yaberewe cyane. Jizo vipi? Umeze bon? Ko waberewe cyane none. Uno musore waviteguriye? Waruzi ko tuza? Ni surprise. Yego. Neko ari waberewe cyane. Merci sana. Nije ndabikubwiye. Wapi undi yarigeze kwimbira tu muri quartier. None yari umukobwa cyangwa yari umuhungu? Yari umuhungu. Okay, umuko musanzwe uno umustar tumuzi ku izina ry'ubudansere n'umudansere murabizi. Harya rero uri muri team ya kuranje to swag team. Swag team. Swag team ko mperutse umenga ntikora amashow menshi biva kuki ko ntabona kuri afishe biva kuki? Afishe impamvu tatubona no kubera ababire bo ngabahemba amarare make kenshi muri concert. Rero tubaze ko abahemba amarare make y'abantu twe dukorera twe turifashe man. Turifashe turiyo mpamvu tusajya mu concert yo ngaho. Nisho gituma umudasigaye muja ku mafishe kare nabona nyene mukora cyane mugabo wapi nyene sinzi impamvu. Kare twaratravel kubera ko amahera yaragihari gusa ubu nyene byarahaye nta mafaranga ya boss bagifise niyo mpamvu nyene twabitotse. Okay, wewe izina tukuzi witwa Edriffa. Me ku mafibi ndavye kuri fibi yawe ndakunda kubona upibiri yangu Edriffa. None wodutandukaniriza izina rya Edriffa na Edriffa biva kuki? Iryo zina donc ntibyari ngomba gose ko ndavuga gusa kwimbagije reka bibe tu. Gusa nyene ntiwinjira indani mu mizireka basi. Se nyene uciye ku mayange. Edriffa urumva ko ari izina risanzwe tu. Edriffa nyene ni izina ryagiye nyene bwenda gite muri fibi. Edriffa. Ariko hari umudada mpona nawe nyene padokidoga haboro twabahara sinibaze ko cameraman ariko yaboneka fresh. Cameraman ngo tumanuke gatoyi. ariko rasta hari umudada mpora mbona pibria Edriffa nawe nkabona amenga muhurije ku izina rimwe nawe nyene nawe ukitwa Edriffa. None byo babiva kuki? Duheje shaka utubwire bakunzi ba Amanota Entertainment uduha umuco kw'iryo zina ryawe. Wewe witwa Edriffa nawe yitwa Latifah. Ariko rero wewe akaca yitwa Edriffa nawe ukitwa Edriffa. None byo babiva kuki? None uwo mudada uramutse? Ego je ndamubona muri quartier. Ndamubona muri quartier ariko rero tugerageje ku maposter ku marezo sociaux tubona ngo Edriffa nawe tukabona upibiri Edriffa duha umuco wazo. Just nyene ko kuryo wabibonye basi wibaza ko byo bimeze nka gute ariko bwawe.
kurya yibonye bibaze kurya bimeze gute oya twe dushaka kuduha itandukaniro nyene utumvishe neza ubaze impamvu mwahuriye ku izina rimwe. Hagite basi n'umudada dusohokana nyene reka ndayivuga kwa misavye n'umudada dusohokana yitwa Latifa na yitwa Edriffa ndumva amazina maze kuyakombina umva egare Edriffa. Badada mwamumva ngo n'umudada basohokana tutahuze rero abandi badada bo ngaha nyene nk'umudada yo bakwiyumvira kubera je nk'ubu hariho nk'uwantumye nyene ndamubwiye ko yagukunza gukunda ndumva rero ndamutahukishe mvuga ati ndamubwira ati yararonse uwundi yitwa Latifa urumva ni Edriffa mu bisanzwe. Pablaga ari wigeze kugutuma? Yego je hari wigeze kuntuma aho ngaha mu quartier nyene ndamutahukishe rero ndamubwira ati burya rero ntigikunda ati hari wundi mudada nyene basohokana yitwa Latifa umva bafise izina rimwe rya Edriffa. Mubwira ivyo ugenda kubwige nubwira uko nyene ngiye azotahura nyamba afise ubwenge. Sawa. Edriffa. Boyo ni fake man tuve ngaha mu rupangu tujanze. Oya ariko tugume ngaha nyene naho nyene nta na kimwe canke ngo tugende. None Edriffa. None mu bisanzwe umwino misi kweki mu bisanzwe swagati myanyu itaja ku mafishe basi n'umusi n'umwe mwino misi kuya amashiyo menshi ari karaba. Swagati nakuviye man tubaduha amahera make waze kudaha amahera make rero biragorana nabwira twe tuyagiye katubwe muri kuri wacu nta muntu basi novuga ati arusha hari twese turifasha twe kidogo niyo mpamvu ritwe amafaranga maze kuba muri nko kuri abantu batanu bagaca babanka ibihumbi 5 genda mugabure mwatanze yapfi indirimbo zivara dufate nka 7000 bakaba 5000 umva ko amafaranga ari make isana. Niyo mpamvu niyo mpamvu nta yindi tubundi buba kuja ku mafishe bya ibintu simple. Okay, rero urabona nk'abakunzi bariko baratwumviriza ba Amanota Entertainment kugira ngo baryohereze gato bereka yuko uri umudanser bagirira akantu gatoyi kamo kamwe wowe warasigaranye uwo uzi mu badanser nk'akagwaragwara gatoyi bacishirize ko turara. Kubatambira nane urabe neza agomba tugirira ibintu by'amavuta cyane. Kubatambira goragora tubyara ibintu byiza kandi byoroshye sana. Oya tugirira gatoyi cyane. Problem yari nimwe gusa burya gutamba ikintu ata beat urumva ko ari ibintu bidatahuritse sana. Mubu wenda kubweta intambira ibitambye ikintu mera ko vuga ko mera ko. Oya dutambira akagwaragwara gatoyi kugira ngo uryohere abandi badansere babone yuko ku MB itunze abadansere babiswaga. MB rafise abadansere kandi besije nyene malakazima tu gusa nyene byari byiza ko ndabereka gusa muri n'umwanya sindi muri mode vraiment wihangane tu. Nta kundi. Hama Edriffa Jizo. Ati kubariko barakumviriza ba Amanota Entertainment ubu bavuga akajambo kamwe canke tubiri canke yandarenga wo bipfuriza kubariko baragukurikirana. Ku bantu bankurikirana ba Amanota Entertainment no babwira bagire subscribe, comment, like na share kugira ngo nyene babandanye baryoherwa n'ibikorwa bya Amanota Entertainment. Okay. Bakunzi ba Amanota Entertainment no musi rero ntiduteba twari kumwe n'umustar yitwa Jizo benshi bamuzi ku izina rya Edriffa mengo yitwa Edriffa n'umudada basohokana bace bagira izina rimwe. Twari kumwe rero kuri cameraman twari kumwe na Jaden Smith Alan Future kuri kamera nawe mwari kumwe na Tecno Duro da Promoter. Ntancuti nkamwe turabakunda cyane. Bye bye, ciao ciao.